Bakunzi ba Meira TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muri nkuko twagiye tubibemerera ko tuzogenda tubashikiriza inyigisho zitandukanye mu buzima mu bijanye n'imibereho uko tubayeho canke n'ingene twokwiteza imbere. Uyu munsi turi mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Rohero, twagendeye ikigo clinique de l'éducation et de la psychologie. Hano turi kumwe n'umushinga ntahe Alexis, twibaza ko ari nawe yoba kirongoye aca bitubwira. Reka tumuhe akanya atubwire iki kigo, ivyerekeye n'iki kigo, imbere yuko tuca twinjira mu kiganiro nyezina kitubwira ingene umwana avuka ameze n'imyifato aba afise bivanye n'ingene mama wewe yamwibarutse, ubuzima yarabayemwo igihe yaramwibungenze. Rero iki kiganiro turaza kucumviriza mwidonido aho uyu muhinga wacu aza kukidusigurira. Mbere yuko atangura kukidusigurira tumuha akanya atubwire ivy'iki kigo ingene vyifashe. Murakoze cyane. Hanyuma ndaramukije abakunzi ba Meira TV bose. Hama jewe kwizina nitwa Ndayizigiye Alexis, nkaba ndumuhinga yize ivy'inyifato n'ibanga ryo kurera, nkaba nkora cyane ndumu Psychologue, nkaba nkora cyane mu vyerekeye education canke mu ndero, mu vy'indero y'abana, haba mu vyigwa, haba mu gutunganya inyifato zabo, cyane mu gufasha abavyeyi ingene bo vyifatamwo. Hama ndakora n'ikindi cyane mu kwereka abavyeyi bivanye n'imyaka umwana afise canke bivanye n'ikiringo kuva umwana gisamwa canke n'imbere yuko yosamwa, ingene twogenda turafasha abavyeyi bivanye n'imyaka umwana wiwe agezemwo n'ikiringo agezemwo. Kuko muri iki gihe abavyeyi benshi bararushe cyane kuvyerekeye ikibazo c'indero n'ingene n'inyifato ikwiye, kuko mu bisanzwe hajya nkuko bimeze kuba uvyaye umwana ntibica bisigura ko ucumenya ibanga ryo kurera. Ibanga ryo kurera ritegezwa kwigwa, naho woba uri umuvyeyi wari we wese. Kuba umuvyeyi kurera ntibivukana, kurera uravyiga bivanye n'ikiringo umwana wawe agezemwo. Muga muri iki gihe abavyeyi benshi barahura n'ibibazo vyinshi bijanye n'ibanga ryo kurera, ariko ugaca usanga aho yogiye kurondera ngo abaze agaca vyigumizamwo. Ubu rero jewe niho nakoze niga mu gisata ca Psychologue mu vyerekeye indero, niho nakoze nkorana n'abavyeyi ngena ndabona ikibazo abavyeyi bagenda baragira, bwa mbere ndabyatangura kubafasha. Hari mu bihumbi 2010 ntangura kubafasha buke buke, nkaza ndabafashiriza abana babo, ndabayigisha, nongera nkora ibintu vyitwa motivation, no kuvuga gukaburira umwana gukunda icigwa. Muri ico gihe abavyeyi baba barananiwe, baratwaye hariya mu makuru d'histoire hariya na hariya, mugabo batazi ingorane umwana waba bafise. Kuko wasanga nk'akarorero umwana bapfuye kumurungika ku ishuri atari na kimwe abavyeyi bamuyagira. Harimwo muri abo abana babura ikiyago hagati y'abavyeyi babo, harimwo muri abo abana bafise ingorane mu gutahura ivyigwa, ugasanga hagati yawe n'umwigisha nta bucuti bukomeye canke ico twita relation sociale zikomeye kugira ngo yiyumvemwo umwigisha. Kuko umwigisha hari abo usanga batinya umwigisha, hari abo usanga bari bafise ibibazo vyabo, usanga abo bicarana babagora ku buryo badashobora kumviriza. Muri ico gihe rero ugaca usanga umuvyeyi abonye afise échec, abonye umwana we afise échec scolaire canke naho atabitora mu ishure, hari abaca bavuga ati umwana wanje ni kijuju, akabivuga umwana vyumva. Muri ico gihe rero byaca bituma wa mwana aho gukemura ikibazo bica byongera bikamwinjiza handi hantu mu rundi rwego. Muri ico gihe rero
ndabikoreye cyane harageze igihe ndabigira akazi kanje nabigize akazi nciga muri kaminuza ndabigira akazi ndabivuga ati jewe ngomba nihebera ibi nkora ibi ni ukuvuga njambo kuko nabona yuko ari ibintu bifise ivyo bita resultat observable ushobora kuvuga uti jewe umwana yarafise 30% ndamudugize kuri 60 ndamudugije kuri 50 abantu bakabibona umwana yariko afise inyifato mbi kubera ikiyago namuganirije kubera ivyo namukoze ko vy'ubuhinga umwana yahinduye inyifato asigaye yubaha abavyeyi byaba ari ibintu biboneka ivyo rero byatumye bimpa inguvu yuko mu nyuma mu 2017 naca nshiraho iki kigo nari natanguye kuciyumvira mu 2014 mpejeje gusoma igitabo mugabo kubera ibihe bigenda biragorana nca ndagishinga mu 2017 ibyo rero kigo rero naciye mvuga nti abavyeyi baba mbo mu gisagara baba mu gihugu hagati noneho no kwisi yose barakeneye ikigo c'ubuhinga gishobora gutanga interpretation canke insiguro y'inyifato y'umwana haba mu vyerekeye kuvuga haba mu vyerekeye kwitwa ingene umwana yitwara haba mu vyerekeye imigenderanire hagati y'abavyeyi biwe haba mu vyerekeye ishure kwiga be nibindi muri ico gihe rero nca ndagishiraho nca ndagitorera izina kubera byaba ari ibintu benshi batabamenyereye nca ndagitorera izina citwa clinique de l'éducation clinique de l'éducation rero bisigura nuko ni kigo c'ubuhinga bw'indero nunka kujya nka clinique ivura abantu y'amagara y'abantu mugabo twebwe ni clinique ivura amagara yo mu mutwe hamwe no mu nyifato z'abana kubwira ngo tubashire ku murongo abavyeyi bari bipfuza mugabo batabona ingene bashobora kubigira nico gihe rero niho naca nshiraho ndashira kwa kandi kantu ka psychotherapy no kuvuga n'ubuhinga bwo kuvura inyifato ukoresheje ubuhinga bwa psychologue ivyo navyo hariho amateknike atandukanye dukoresha kugira ngo umwana agenda arahinduka kuko haraho usanga umwana inyifato yifashe byaramugize kwingaruka mu mutwe ugasanga umwana ntagishobora kubera nyoye nk'urumogi nk'akarorero kubera abo yanyoye ibiyayura mutwe inzoga ibiki kubera yashitse ahantu yifashe nk'akarorero ugasanga n'umwana yagiye mu bintu by'inyifato mbi nk'ubusambanyi bwo ku rugero rurerure ku buryo nk'ivyo kuba ashoboye guhinduka atari bitoroshe kwa cahinduka ubwo nyene hatabaye intervention canke abahinga bagakorakorana kugira ngo bahinyanyure ivyo bintu byose byaroye mu mutwe wiwe babihingure ego muri ico gihe rero ca ndagikora kuva mu 2017 rero turamaze kwakira abana neza neza twakutanguye gukora mu 2018 turamaze kwakira abana bashika ku 342 abo rero bari bafise inyifato zitandukanye harimwo abatavuga abateba kuvuga harimwo abafise amanota make mu ishure harimwo abafise inyifato zimbi haba mu muryango zitandukanye harimwo abafise no mu kubera izo nyifato bamaze guhinduka mu mutwe wabo ugaca usanga ivyo twagiye turabafasha batanduka ubwo mu buryo butandukanye abana bagiye bahinduka nico gituma rero iki kigo gikenewe cyane atari ngahi Bujumbura gusa mugabo no mu gihugu hose mbere no muri Afrika kuko ibi bigo ibi bigo si heshi biri cyane cyane bisanga mu bihugu biteye imbere bya Buraya canke na Amerika ariko mu bihugu bya Afrika nta bigo nk'ibi byinshi bihari. Ego urakoze cyane twamaze kumva iki kigo akamaro kacyo mwumvise nkuko yariko arabitubwira ko gifitiye akamaro kanini ugwaruka na cyane cyane mu kubafasha gufasha imiryango kurera bagafasha abavyeyi babo. Ego mwamaze kuvuga aho mwahereye ni naho mugeze. None abavyeyi iyo babonye abana babo muri ko mubafasha bavyakira gute? Baranezerwa nuko muba mwafashije abana babo? Muramaze
kuronka ama feedback y'abavyeyi bakabashimira bakavuga ati umwana wacu yaje mw'iki kigo abuze ibi none turabona ko yagarutse afise ikintu yungutse twari tumuzi ko ikibazo iki none caraheze mwatubwiye abateba kuvuga mwatubwiye abaja kw'ishuri bakagira ama échec scolaire murafise ibyishimo by'ahantu mwagiye mubashitsa. murakoze cyane jewe ku bwanje nubwo ntari bwatangure n'iki kigo nari mfise ibyishimo binini cyane ku buryo kuko nari mfise abana benshi banciye mu minwe nashoboye guhindura nkabona ingene bariko baraduga nkumva birampimbaye nico gituma naciye mvuga ntivyogarukira ngaha ikirekanda vyagure ku buryo izi nyungu z'ubu bumenyi twaronse twahawe n'Imana kugira ngo abantu benshi babironkeko babiryeko babinezererwemo kugira ngo Burundi bwacu dukuze urwaruka ruciye ubwenge kandi rufise inyifato nziza kuko mu bisanzwe hajya guca ubwenge biratandukanye no kugira inyifato donc novuga ngo umuntu aciye ubwenge agaca agira n'inyifato nziza bifise akamaro kanini ariko guca ubwenge utanyifato nziza ufise ntaco bishikako uca usanga warayize n'amashuri ukanayaheza mugabo ukabaho nabi ukaba mu buzima budasanzwe bigaca hari aho bishika n'uwize n'ubutize n'ubutaco yasomye akakuruta nukuvuga rero ivyo byo kwiga ntibisigura yuko ukiga ukamenya bisigura yuko uca utunganirizwa n'inyifato kugira ngo uzoshobore gufasha abantu nabo babironkeko kuvyo wize. Ego nkuko twariko turabivuga umuhinga yamaze kubitubwira yuko hari inyifato zishobora kugaragara ku bana niyo mpamvu twateguye iki cigwa kugira ngo turabire hamwe twige ingene umuvyeyi ashobora kuba mu kibano akaba yibungenze ariko mu kibano ciwe muri societe arimwo muri entourage mu bantu bamukikuje bigashika akagira ubuzima bubi canke bwiza. Mw'ivyo bintu bibiri rero biratuma umwana yibungenze ashobora kumererwa neza canke akamererwa nabi. Reka tumuhe uyu muhinga aca bidusigurira abitwigishe neza kugira ngo umuvyeyi wese aho yoba ari amenye ingene yifata. Murakoze cyane. Ubwa mbere igituma nagombye gukurikirana ibi vyigwa nuko nabonye hariho abavyeyi benshi baronka abana bavutse ugasanga umwana wiwe arakubagana arateba kuvuga arahura n'ibindi bintu byerekeye inyifato ntashobore kuyisigura. Rero ico gihe ugasanga umwana arateba cyane gusoma arateba cyane gufata ku mutwe canke naho arafise ikindi kibazo kijanye n'inyifato we umubwiye bigoye gusigurira abavyeyi kandi ntibamenye umuzi w'iyo ngorane aho yabaye ariyo bita origine. Hanyuma byatumye rero niyumvira nti none ko hari abana bavukana ukabona avutse amerewe neza yavutse neza atakibazo yagize ntaco bacara kibituma mu vyerekeye ubuzima umuvyeyi yabayeho. Muri ico gihe rero naciye mvuga ati ibi vyigwa twaraciye tubigerageza kubirondera turaronka abadufasha kugira ngo dushobore natwebwe kugira ngo dutange ibintu birimwo scientificité aho natwe twabironkeyemwo ama formation atandukanye. Naje rero nca nimvira reka tubigaburirire tubisangize abarundi. Rero bigenda gute? Ntangura kuvuga ubuzima umuvyeyi yabayemo. Umuvyeyi afise ico bita stress canke
yahungabanirijwe ubuzima canke yashavuye cyane canke yabaye mu bihe mu bimugora byinshi adashobora gutorera inyishu bivanye nabo cane cane murazi yuko nta witera stress canke nta witera guhungabana biba bivuye mu kibano no kuvuga haba ku mugabo canke ku bana canke haba mu buzima bumugoye haba mu bibazo bica bituma rero umwana ari mu nda arashobora nawe guhungabana. Bigenda gute? Mu bisanzwe umwana iyo ari mu nda aranywa irya bita liquide amniotique, niyo mfungurwa y'ubwonko bwiwe. Hanyuma iyo ariko arabinywa ategeza kunywa nk'ilitiro 4 canke 5 ku munsi. Izo litiro 4 rero azinywa umwana amerewe neza, kandi urumva ubwonko buca bukura ugakura neza. Ariko iyo umuvyeyi ngo ari stress akaguma mu mubabaro akaguma bamutoteza canke bamutraumatiza canke bakamukubita canke akaba mu bihe bidasanzwe abantu ntibamwegere ngo bamuganirize, muri ico gihe rero umwana ngo ari mu nda acanywa ilitiro 1 ya liquide amniotique canke bimwe bita ajya amazi agiri muri placenta, acanywa ilitiro 1. Kandi iyo litiro 1 anyoye urumva ntazoshobora kugaburira bwa bwonko bwiwe uko byari bimeze, ko byari bikwiye kugenda. No kuvuga ubwonko harabamwe ibice, no kuvuga hariho uduparti twita synapse, no kuvuga harabamwe uduce tumwe tudakura ngo dushike kuri rwa rugero twogeze ko niyo umuntu atariye ntavyibuha. No kuvuga hagenda haraburamwe utuntu duto. Kandi iyo umuravye uwo muntu aba ari umuntu ameze neza, akwiye, avuka afise n'ibiro vyiza bikwiye. Mugabo yaragiye arabura ico gihe umuvyeyi igihe yabaye stress canke umwanya muremure, uwo mwana azovuka hariho uduparti two muri cerveau tutabaye complete. No kuvuga tutashitse aho twari gushika neza kugira ngo ivyo akozokora abikore bimworoheye, ivyazo nimba ari kuvuga avuge facilement canke neza, nimba ari gutahura ibintu atahure neza, nimba ari mu relation sociale atahure nawe niyashikirwa na stress ashobore kuresista kuri iyo zo difficulty. Hari akantu gakomeye cyane ni ibihe umuvyeyi asamye mwinda, ibyo twita muri niche sensorielle. No kuvuga mbe uwo muvyeyi asamye da nk'akarorero no guha nk'akarorero umukobwa w'imyaka 13 wo mwibarabara atwajijwe inda n'uwundi muntu w'umusore nyene wo mwibarabara nyene batari socialize canke basanzwe bitwara nabi, bataronsa abavyeyi ngo babarere neza, babahindero. Ubwa mbere ntibakwije imyaka, ubwa kabiri yuko baba abavyeyi bafise imyaka umwe nka 14 na 15. Abo bantu babiri umwana bazovyara baranywa nk'ibiyayura mutwe tuvuke. Abo bantu babiri umwana bazovyara azogira ingorane, nitegeka azogira ingorane mu kubaho. Ubwa mbere nyina ntiyarasanzwe ashaka gusama inda. Ubwa kabiri uwo muhungu nawe nyene yarasanzwe yifata nabi. No kuvuga umuvyeyi arafise ukuntu ibyo bitara negation akanka ko yari gutwara iyo nda. Hariho n'imiryango rero bikomakomeye rero uco usanga hariho umugore asama inda atayishaka. Muri ico gihe rero uyu mugore asamye inda atayishaka, no kuvuga ubuzima bwiwe bw'ayo mezi 9 azobubamwe muri stress. Muri ico gihe rero umwana abafise amahirwe menshi, hari aho bihinduka. Mugabo afise amahirwe menshi yuko azovyara umwana azomugora, kubera yuko igihe cyose yagiye atwara inda. Ico gihe cyayo mezi 9 umwana ntiyamererwa gufungura neza indya zikwiye, kuko umuvyeyi byaba birimwo bavuga yuko iyo afise stress hariho ama substance ameze nka poison.
iyo bita catecholamine niyo bita cortisol. Ivyo umwana rero abinyoye biba ni nka substance n'ama substance atera donc cerveau yawe niyo umuntu agize stress niho haca haba ucu créer catecholamine muri wewe igicu byo bita les hormones do stress. Izo rero nizo zituma umuntu agira ubwoba ntamenye n'ico akora ntamenye nandura areyagisa nabi canke akifata nabi. Rero muri ico gihe umwana ugaca usanga ivyo ariko arakora byose arahagaritse donc natanguye kumera neza mu maso arahindutse mu maso. Muri ico gihe rero umwana yari ko arabinywa ucubona image y'uwo mwana ingene azoba ameze munda. No kuvuga kujya ko umuntu ari stressé kujya ko umuntu ari mu bibazo uwo mwana acamererwa gutyo. Muri ico gihe rero nta development maximale ya cerveau iza gushikako. No kuvuga haraba utuntu tuza kubura mugabo ku maso y'abantu ntitubishobora kubibona ariko iyo babiravye abahinga babinonosoye bakoze ubwo bushakashatsi barasanga hariho umwana avutse hariho utuntu duto twa synapse tudakwiye. Muri ico gihe rero bica bituma umwana rero aravutse. Iyo avutse rero avuka ari mu afise development yiwe izogira ikibazo mugabo barabikosora. Nuko tuca tumenya yuko societe aba psychologue aba docteur aba banyi iyo bamenye ko uwo mwana yavukiye mu bihe bidasanzwe bakaba okura bakamenya ko umuvyeyi we yabaye stressé barashobora kubihindura. Nico gituma ucubona abana babuze ba nyina bakiri bato babatwara mu marerero abana bakosanga barerera mu irerero ry'imfuvyi bijya umwana aciye aronka nk'ahantu umuntu amurera neza amufata neza uwo mwana acakura neza. Iyo umwana umuvyeyi nawe nyene yamaze kumenya yuko ati jewe mu bihe byose nabayeho mfise inda iyi nda nayitwaye ntayishaka. Muri ico gihe rero yoca baza abahinga ati je naratwaye inda ntayishaka mugabo narumvise nk'ikiganiro kivuga yuko umuvyeyi atwaye inda atayishaka bishobora kuzanira ingaruka mbi umwana yavyaye. Nagomba mumbarire ingene dukwiye kwifata. Rero muri ico gihe rero bamaze kumenya umwana yavutse umuvyeyi akabona yabaye stressé birakosorwa. Abavyeyi ntiboca bahababuka ngo jego ngo ndafise inda kandi umwana wanje yaragize stress oya birakosorwa umuntu kuko imbere yuko bikosorwa bibanza iyo imyaka isiza no kuvuga itandatu iheze batarabikosora niho bica bigira ikibazo. Mugabo iyo umwana baciye batangura bakamenya ati umwana wacu ari niki kibazo dukora iki twifate gute ko yavutse muri ubu buryo twifate gute baca rero babaza abahinga ati none twokora iki. Muri ico gihe intango ya mbere no kubanza ni ibintu by'ubuhinga. Umuvyeyi yabaye stress umwanya muremure akavyara umwana baba baca bategerezwa kwegera ubwa mbere umuvyeyi. Nituvura umwana canke duhindura umwana uhindura umuvyeyi hanyuma umuvyeyi uhejeje kumuhindura akagira image nziza bayita image de soi no kuvuga agatangura kibona neza agaha agaciro umwana uca usanga wa muvyeyi rero bimwe yarafise kuko muri ivyo bihe byo bita amasenapse bikuzwa n'ama emotion bigwizwa n'ama emotion no kuvuga iyo emotion de l'enfant umwana nezerewe ntuvuge nkajya kuva ruruyoya acagira development iri maximale muri cerveau. Donc za synapse zirakura cyane iyo umuntu aryohewe iyo umuntu ameze neza umwana nico gituma dusaba abavyeyi ko imisi yose aba umwana avutse bategeza kumenyereza gukinisha umwana wo mwagatwenga ku buryo bwiharije kenshi par jour hanyuma kugira ngo abe muri emotion bita emotion positive. Mugabo hariho do bita emotion negative nazo iyo umwana zibayemwo naho yoba yarakuze neza nyina atagize stress
no kuvuga naho nyina toba yaragize stress umwana agaca kurira muri emotion negative no kuvuga les demandes de l'enfant no kuvuga ivyo umwana asaba l'entourage la mère ntashobora kubimenya ntiyamenye ico umwana akeneye uwumurera umubone ntiyamenye ko umwana akeneye guterurwa umwana arashobora ubwa mbere nk'imbere y'amezi 3 umwana ntabaravuga ntabaramenya aratera imigere canke nahakarira mugabo ugasanga cane ikintu ca mbere muri ayo mezi ni gihoza umwana nibere ibere niryo nizonjya nico gihoza umwana nico muri ico gihe rero umwana akenera umuvyeyi cane no kuvuga akenera yuko yumva la chaleur maternelle muri ico gihe rero yumvise chaleur maternelle akumva ibere mu kanwa acaba muri emotion positive mugabo iyo umwana lize agasarara akihoza abari acaja muri emotion negative bica bituma na zantuze ya development bwa bwonko bwiwe bwari bumeze neza kubera nyina yamutwaye muri mood nziza bica bihagarara development yabwo icihagarara kandi kagenda hagarara bukebuke nico gituma ucubona abana barize cyane usanga kenshi babayeho mu buzima butameze neza bafise inyifato zidasangiwe n'abandi bana bo mu runganwe rwabo muri ico gihe rero nca mvuga nti abavyeyi baca bategerezwa gushira abana babo muri emotion positive aho no kuvuga aho baba mu buzima bwo gutwenga kuryoherwa ntibisigura yuko umuvyeyi atokarira umwana canke ngo amurere neza amubuze ibitari byo nk'akarorero nca mvuga ngo abavyeyi bevite cyane gushira muri stress umwana akiri mutoyi iyo stress umwana akiri mutoyi bituma development yiwe ya cerveau iciba inhibe ni ukuvuga umwana baye muri za substance nababwira zitwa catecholamine na cortisol zica zinjira muri cerveau yiwe ugaca usanga umwana arabaye frené mu kugira ngo habe development kandi les premières années ni ukuvuga iyi myaka mikuru ya mbere niho haba umwana amaze gukwiza imyaka ikuze aba amaze kumenya uruhara rwiwe ikibanza c'abavyeyi ikibanza c'abamwubaha ikibanza mu kuvuga rero muri ico gihe rero abavyeyi bo kwirinda cane gushavuza umwana no kuvuga hariho akantu namanca ndababwira umwana mutoyi akenera ibintu vyose kubimenya abashitse muri monde atazi ntabazi cyatsi cankururo ntabazi gutandukanya ikibi n'iciza mugabo wewe vyose aja kubitora mugabo rero ingorane twama dusanga aho kumwereka umwana yuko ari kibi abantu baca bamuterura bakamukurayo yari ko aravura atera aje ahantu aho kumuyagira kumwereka yuko bitameze neza abantu baca bamuterura bakamuja umwana ubwo nyine acarira muri ico gihe ariko ntivyari bikwiye ko twifata gutyo no kuvuga iyo hari nk'umwana atoye imbugita yo mukeba muri ico gihe ucurondera uburyo umuha ikindi kintu cyo muryohera kurusha yambugita nk'akarorero urashobora kubona yuko yatoye imbugita mugabe ibintu byose bamuhaye abana benshi urasanga bakunda telefone canke ikindi kintu canke akajuwe kazwira canke agaryoherwa umukomeye amashi canke umunamuririmbiye urumva ugasanga abana barayo ico kintu rero abavyeyi barakwiye kukimenya yuko kuba umuvyeyi mwiza bategeza kuvyiga bakarondera ubumenyi budasanzwe kugira ngo bashobore kurera abana babo bazona batera iteka kuko nk'akarorero iyo ubonye abana b'umuntu bariko byagoye hajya mu bisanzwe ntibasoma ku mwana baca basoma imyifato y'umuvyeyi ni ukuvuga umuvyeyi ntiyabitahuye atabitahuye rero bategezwa guca bagenda bakarondera abahinga bavyo nico gituma ikigo clinique de l'éducation de la psychothérapie caje kugira ngo gihe imbono n'inyifato y'indero ku bana n'imiryango bifuza kurera abana babo neza. Murakoze cyane. Imbere yuko turangiza abarundi barayamaze bati tuzitire tutaronegwa. Wotanga ubutumwa ubuhe
ku bagore bibungenze canke n'abatari bungenga ku miryango wobabwira ko bokwifata gute kugira ngo umwana azavuke ameze neza? murakoze cyane. Kugira ngo umwana azavuke neza, iyo hatabaye ibindi bintu navuze yuko hashobora kuba izindi ndwara, ariko hatabaye izindi ndwara bamenye yuko hariho ubuzima bwo mu mutwe umwana bategeza gutegura ingene azovuka uwo mwana, bakamutegura mu mutwe nubwo batabaravuka. ni ukuvuga mu gutegura mu mutwe w'uwo mwana utegura nyina, nyina akama mu munezero, nyina akaryoherwa. si ukuvuga ngo ntazoshikirwa n'ibibazo, mugaye iyo ashikiwe n'ibibazo abo mu rubakibano, umugabo wiwe canke abana biwe canke inshuti ziwe zikamwegera kugira ngo akanya aza kuba stress kabe gato gashoboka. urumva ivyo rero bitegezwa kuba ko akaba hafi. Ikindi naco nuko abavyeyi boza barimenyereza, nubwo baba bafise inda bakaza barimenyereza kurondera aba Psychologue, kurondera kugira ngo aba bantu bize ivy'inyifato kugira ngo babafashe ingene bokwiye kurera abana babo nubwo bakiri mu nda. Muri ico gihe navuze yuko ica kabiri umugabo nukuza misi yose kenshi gashoboka avugisha umwana ari mu nda. Nukuvuga iyo avugishije nyina neza n'umwana ari mu nda arakina. Iyo koze kunda y'umuvyeyi umwana ari mu nda aragira de movement aravyumva. Kandi benshi hari n'ibindi vyigwa bivuga yuko abana bo mu nda dutegeza kubavugisha amajambo. Ukuvuga iki? Turabayagira tukamuhamagara, nimba uza waratoye izina ukamuhamagara, utararitora ukavuga uti bebe gute, akavyumva. Kenshi abavyeyi baremeza neza yuko iyo umugabo ariko afasha ari muri mood nziza, umugore afasha kunezerwa, umwana kenshi acakina. Rero muri ico gihe rero nibamenye yuko vyerekana yuko abari mu bihe vyiza umwana araruhuka. Mugabo ngo nakubwiye yuko igihe nyina ari stress umwana arasinzira kuburyo atikangura, kenshi ntiyikangura, asinzira amasaha menshi. Ariko iyo umwana nyina atari stress asinzira amasaha make. Rero muri ico gihe ikindi naco nuko abavyeyi nabo nyene bogira une sorte de résistance cyangwa résilience face kuma les éléments stressants venant de l'extérieur. Nukuvuga ibintu bibatera stress bakamera nk'abavyigirwayo, bakiyorohereza mu buzima, bakikuza mu mutwe kuburyo ivyo bintu bitagomba kugira, kuko abazi neza yuko bica bigira impact kuri kunda afise. Ikindi naco igihe umwana avutse niko bamenya yuko bategerezwa kumuryohera, kumukundisha abandi, kumuririmbira, kumutambira, kumwumviriza. Hari ikintu gikomeye cyane, abantu benshi ntibumviriza umwana, bibaza yuko ataragera kuvuga adakeneye kumviriza. Mugabo kumugira rogare nziza, rogare iri attirant, nukuvuga umuraba neza, ukamwumviriza, ukitabira nubwo yoboba wiyumvira ngo ntaza kukumva, wewe arumva ko anezerewe iyo yumva yuko ari en franche communication n'abavyeyi. Muri ico gihe umwana acakura neza, akura ntibizoreka kumugora, ariko ibintu bibazo agenda arashikamwo aca umwana abafise ico bita résilience. Nukuvuga aronse ibibazo aca arondera solution, ariko aronse ibibazo ntaca aba stress, mugaca arondera solution. Nuvuge nk'ubu ikintu kimugwanye hasi araja kugitora, muga hari wundi ikintu kimugwanye hasi acarira, acaheba ntatore. Muri ico gihe rero afise ikibazo umwana wenyine tubona yitorera umuti. Nukuvuga abonye nk'ikintu kimanitse ahantu kure, usanga umwana agira tendance yo kurondera agati kugira kimanure. Mugabo mu gihe ataciye ubwo bwenge, atarezwe neza, yabayeho mu buzima muri stress, kenshi uwo mwana abonye ibintu bimubabaza, bimugora, bimusaba résolution d'un problème canke gutora inyishu, usanga uwo mwana aca aguma ngaho nyene, canke agacarira, canke akacabaho ayumva afise emotion négative muri we. Murakoze cyane. Murakoze Alexis, turabashimiye. Turashimiye namwe bakunzi bacu ba Meira TV mwariko muradukurikirana. Iki kiganiro cy'uyu munsi reka tukirangirize hano. Twizera ko mwanezerewe kandi byabafashije cyane.
ntimwibagire kugira subscribe, ntimwibagire kugira jeme, ntimwibagire no gupartaja kugira ngo izi nyigisho zishikire bose, zishike kure, zifashe imiryango. Niyo ntumbero dufise yoko inyigisho zishikira bose kugira ngo twese tumenye ibyo tutazi kandi dutere imbere, haba mu bwenge haba no mu butunzi, byose tukabaho neza. Turabashimiye, tuzoba dusubira mu kindi kiganiro gikurikira aho tuzoba yagiranaho ku buzima umwana akwiye kubamwo amaze kuvuka, n'ingene yoregwa, n'ukuntu akwiye kubana n'umuvyeyi wiwe. Tuzobibayagira mu kiganiro gikurikira, ntimuze mutangwe kugikurikirana. Turabashimiye kandi turabikebanuye.